ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaravuze ko u Rwanda rutuza abaturage barwo mu duce twigaruriwe n'umutwe wa M23. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués. Uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwe intambara, ikigaragara nuko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Felix Tshisekedi mu ijambo yagejeje ku baturage kuri uyu wa gatatu. Mu Burundi leta yatangaje imigambi izashyirwa imbere mu kurwanya ihohoterwa ry'abakobwa n'abagore. Ikintu gisigaye cyo gukoreraho ni igihe haba mu ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Umukenyezi uharanira uburenganzira bw'abigeme n'abakenyezi mu Burundi wavuganye n'ijwi ry'Amerika. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashinja igihugu cy'u Rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa M23. Mu ijambo yagejeje ku baturage kuri uyu wa gatatu, Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo byose muri Kongo. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani Bakomera. Nyuma y'amezi 10 umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora Kongo kuri manda ya kabiri, Tshisekedi yongeye kugeza ijambo rye ku banyagihugu. Mu gihe cy'amasaha 2 ari imbere y'inteko nshinga amategeko na Sena, umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri, aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora Kongo. Atangira ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganjemo ahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo FARDC zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi. Tshisekedi yumvikanye yongera gushimangira ko u Rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo, byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo. Aha arashinja u Rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za Rucuru na Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Au-delà des déplacements massifs de population. Uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwe intambara bakaja mu nkambi z'impunzi aho bari guca mu buzima bugoye, ikigaragara nuko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu. Ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu, ahubwo natwe tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu. Avuga ku ngaruka z'intambara, umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo, abandi bahunga ibyabo. Kuri we kugeza ubu abana basaga miliyoni 4 bakurira mu ntambara, ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo. Aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganjemo intambara n'umutekano muke. Kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke, Tshisekedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, cyane ko ubu Kongo itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro. Yavuze ko bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M23
M23 kimwe n'indi mitwe ihungabanya ukwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo. Umwe muri bo ni Bwana Clovis Nzanana, umuturage wo mu mujyi wa Goma avuganye n'ijwi rya Amerika. Amasezerano ye uko agiye ku media akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore. Kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara nta kintu yari yadukorera ngo twishime. Muri make twararusha n'amasezerano ye. Ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu, umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi leta iteganya gukora. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau Inshuti bavandimwe, mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane. Muri ibyo bibazo rero, kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo. Niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe, iri tegeko nshinga tukarihindura, kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu. Ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere, cyane cyane dushyiraho amategeko mazima. Naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hari abasanga umutekano muke ushobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa. Iremerewe, ariko ntubigombya kubaho mu gihe yuko hari akarere karimo imigwano. Ni ukuvuga yuko nimba ashaka gushanja constitution, izi ntambara arebe kuntu yazirangiza. Nta kuntu yashanja constitution hariho intambara. Akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu ntiyibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba. Ntacyo Perezida Tshisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri Angola, aho azahura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa yumvikanye ashimira umuhuza Perezida wa Angola Joao Gonçalves Lorenzo ku murava akomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Twasabye ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda uko bakiriye ibirego bya Perezida Tshisekedi. Ubusabe bwacu bwakiriwe, icyo budutangariza turakibagezaho. Mu Burundi, minisiteri ifite ugushyikirana n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zayo yatangaje imigambi izashyirwa imbere mu kurwanya ihohoterwa ry'abakobwa n'abagore. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi, haracaraga haze nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazina muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ubwo bushikiranganje busaba bakorewe amabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posiye Hatungimana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana. Nivyo twege muri uwo mugambi, muri ico gitabo twaratekanije ibikorwa bikuru novuga bizokorwa. Icambere no gukinga, twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijanye no gushigikira abazoba bahuye n'ayo mabi. Cyane no bwica gatatu novuga no gukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Hatungimana avuga kandi ko izindi ntambamyi zihari ziri mu buryo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Ravyo uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganje, uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi. Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazina muntu, umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH umenyesha ko agateka kazina muntu kubahirijwe n'ahatavyera ngo de. Anakrenzo habonayo ni cegera c'umukuru w'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazina muntu kifashe neza, mugabo vyose CNIDH ntiyovuga ngo birera de.
uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya Amerika hakaba nasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi. Nawe yemeza ko amaba afatiye ku gitsina agenda agabanuka, ariko akanavuga ko hari ibisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe, bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo, ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ivyo kuryamana canke uca umugabo, navyo birahanwa. Ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo umukenyezi ashoboye kuvyerekana yuko arico yahowe. Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana bumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kurwanya no gukumira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, mu kubigisha bagafata iya mbere mu kuyagwanya, bakigishwa kubana neza n'ibindi. Ku bijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina, yaba umugujejwe agateka kazina muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu mu Burundi, bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana, ariko akaba atagitigiri nyezina kizwi. Ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2024 niho hatangujwe icese izegeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme, ku civugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing, tuje hamwe dutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryarayihaye uburenganzira igihugu cya Arabia Saudite bwo kwakira igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2034. Fidel Nyongabo. Arabia Saudite cari co gihugu conyine cari casavye kwakira ico gikombe. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yabereye hamwe niyo kwemeza ko ibihugu vya Espagne, Portugal na Maroc vyo kwakirira hamwe igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2030. Iyo ngingo ya FIFA izoha akaryo igihugu ca Arabia Saudite gitunze ibitoro vyinshi ko gukoresha miliyaridi y'amadolari kugira cakira ico gikombe. Cari kimaze gukoresha amafaranga atagira uko angana kugira cakira inkino mpuzamakungu zitandukanye. Umuganwa Nyeningoma Mohammed bin Salman niwe yari nyuma iyo migambi. Yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye kuzokwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru w'abagabo cyo mu mwaka wa 2034 cakataraboneka. Yavuze ko ivyo bazobishikako bakoresheje inguvu n'ubushobozi bwabo mu ntumbero yo kunezereza abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Abategetsi b'ishyirahamwe FIFA n'aba Arabia Saudite batangaje ko kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 bizo kwihutisha ihinduka ry'ibintu harimwo uburenganzira kurushiza bw'abafasoni n'abakenyezi. Umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yatangaje ko igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ari ikintu kidasanzwe gihindura ibintu mu nzira nziza ku bijanye n'imibano n'ubumwe hagati y'abantu. Infantino yatangaje ko afitiye icizere gikomeye cyane ibihugu bizokwakira ibikombe vy'isi yose byo mu mwaka wa 2030 no mu mwaka wa 2034 ko bazobitunganya ku buryo buzoshimisha amakungu nk'uko azoba vyiteze. Urunani mpuzamakungu rw'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yatangaje ko ishirahamwe FIFA ryafashe ingingo igayitse yo kwemeza igihugu ca Arabia Saudite ko ari co gihugu kizokwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka wa 2034. Ico gihugu kitahumurije ku mugaragaro ko kizokubahiriza agateka ka muntu. Mu nyuma yuko ingingo ya FIFA ifashwe ku musi w'ejo, naravuganye na Steve Derrick Ndizeye, umuhinga mu vyerekeye inkino ari mu gihugu c'Ubusweda, ndamubaza nimba hari igitangaje kuri iyo ngingo. Inyuma yaho Qatar yakiriye inkino z'igikombe c'isi yose zaheruka, ibihugu bimwe bimwe na byo ngahibura bikoma induru, ibihugu byo ku mugabane wa Aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu vya Qatar bamerewe nabi, mu bihugu vya Arabia Saudite bafatwa nabi. Nibaza rero yuko vyasa rero ni wabaye umugenzo yuko FIFA idakurikira ineza abanyagihugu canke ikurikizwa ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu, ahubwo bakurikira amafaranga. Kuko uravye vyinshi mu byo ico gihugu ca Arabia Saudite uyu munsi kiriko kiragirizwa nibyo usanga n'igihugu ca Qatar cakiri inkino zo mu 2022 wasanga kiriko kiragirizwa. Ivyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyerwa kandi biranaboneka yuko ari FIFA na cyane cyane uwirongoye umushinga nawe Gianni Infantino
biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi no kunga ubucuti budasanzwe n'ibyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijyanye n'iby'amafaranga. Mu kiringo cyo kurondera kwemerera Arabia Saudite kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 ishyirahamwe FIFA ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'ico gihugu ku bijanye n'agateka ka muntu. Inyifato y'ico gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Arabia Saudite itegekanya gukoresha miliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijanye n'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034. Urakoze Fidel Niyongabo. Mu gihe abanyasiriya bakomeje kwishimira ihirikwa rya Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi, abahoze ari imfungwa z'ubutegetsi bwe batubuye bavuga ku mabi bakorewe mu magereza babaga bafungiwemo. Temistokle Mutijima. Ubwo abanyasiriya bigabaga mu mihanda babyina mu kwishimira ihirima ry'ubutegetsi bwa Assad, Anwar Tineshi we yahisemo gushora imodoka ye mu muhanda wuzuye umuvundo n'umubyigano w'ibinyabiziga ava mu majyaruguru ya Dara, umujyi w'amavuko, yerekeza i Damasi. Ibivunge by'abantu barimo na Tineshi berekezaga muri uyu murwa mukuru wa Siriya kwizihiza irangira ry'ubutegetsi bw'umuryango wa ba Assad. Ariko Tineshi we yarajyanywe n'ubutumwa bwihariye bwo gushakisha mubyara we w'imyaka 55 y'amavuko. Uyu mu myaka 13 ishize abasirikare b'ubutegetsi bwa Assad bamutaye muri yombi ubwo yari Dara mu myigaragambyo yo kwamagana guverinoma. Kuva ubwo ntiyongeye kuboneka cyangwa ngo hagire umenya agakuru ke. Kuva Assad yahungira mu Burusiya nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta muri icyo gihugu, inyeshyamba zahiritse ubutegetsi bwe zirangajwe imbere n'umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham cyangwa se HTS mu mpine wahoze ushamikiye kuri Al-Qaeda zimaze kurekura ibihumbi by'imfungwa. Tineshi aganira n'ijwi rya Amerika serivisi y'ikimandarini kuri telefoni ku byerekeye mubyara we yagize ati: sinzi niba akiri muzima, nagiye ku musigiti saa moya za mu gitondo, mvuyeyo nzenguruka amagereza imwe ku yindi nshakisha, ubu maze kugera ku magereza 9, sinzi yewe na gereza afungiyemo. Uyu mubyara we ni umwe mu banyasiriya hafi 137 imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko bazimiriye muri gereza za gisirikare mu gihe cy'intambara yashyamiranaga abanyagihugu. Ihuriro ry'abanyasiriya riharanira uburenganzira bwa muntu rikorera mu Bwongereza rivuga ko kuva mu 2011 abakozi ba guverinoma ya Siriya bashinzwe guhata ibibazo abakekwaho ibyaha bakoreye iyicarubozo imfungwa 15,000 kugeza zipfuye. Bashir Mansour wavuganye kuri telefoni n'ijwi rya Amerika serivisi y'ikimandarini binyuze kuri porogaramu yo kwandikirana ndetse na emaili, n'umwe mu mfungwa zagize amahirwe yo kurokoka. Yavuze ko mu 2011 abasirikare ba leta bamurasheho we n'inshuti ze biganaga kuri kaminuza ubwo bageragezaga gutanga imiti y'ingirakamaro n'ibiribwa ku baturage b'Idara bari barashyizwe mu kato na guverinoma. Mansour yavuze ko inshuti ebyiri zarasiwe iruhande rwe zihita zipfa. We n'abandi barokotse bahatiwe kurira amakamyo, bapfukwa mu maso, barakubitwa, barundwa mu tuzu duto tungana n'ubwiherero. Aha yavuze ko bahafungiwe bakajya bakorerwa iyicarubozo, bakubitwa bya kinyamaswa, bakabuzwa gusinzira ku buryo bamwe mu mfungwa bahapfiriye. Yagize ati: bankubitishaga insinga z'amashanyarazi kunda, bakankubita imikoba mu mutwe, bankuyemo inzara zo ku ntoki, umubiri wanjye bawutwikisha amasegereti. Nageze ubwo nifuza gupfa ngo nibura mve muri ubwo bubabare. Bankoreye ibintu byinshi ntabasha kuvuga kugeza n'uyu munsi. Twaziraga iki? Mansour yavuze ko iyicarubozo ndengakamere yarikorewe n'abakozi bo kwa muganga mu bitaro byegereye gereza ya gisirikare i Damasi. Ahavuga ko yajyanyweyo nyuma yo kugira ibikomere bikabije biturutse ku iyicarubozo yari yakorewe. Akavuga ko mu minsi 10 yose yamaze mu bitaro yari apfutswe amaso n'igitambaro ndetse yambaye amapingu. Ati: ku munsi wa nyuma mu bitaro bankuyeho amapingu ku maboko n'amaguru, hanyuma bantegeka kunyeganyeza amaguru. Nagerageje kunyeganyeza amaguru n'amaboko biranga. Sinabashaga kunyeganyeza igice na kimwe cy'umubiri wanjye. Natangiye kurira, ndabinginga ngo nibanyice kubera ko ntifuzaga kubaho mugaye. Banyambuye buri kimwe kugeza ku buzima bwanjye n'ahazaza hanjye. Bashir Mansour avuga ko nyuma abari bamutwaye batelefonye se ngo azamujyane. Uyu munsi wa none Mansour agendera mu kagare k'abafite ubumuga kandi aba muri Carolina ya ruguru, aho akora ku kibuga cy'indege akaniga ibijyanye na porogaramu za mudasobwa. Arakurikiranira hafi uko ibintu byifashe muri Siriya. Yagize ati: umuryango wanjye watataniye hirya no hino ku isi. Bamwe bari mu Budage, abandi mu Buholandi, mu Bufaransa no muri Kuwait. Maze imyaka 11 ntababona. Ndifuza gusubira muri Siriya nkongera nkahura nabo nkababona. Nishimiye ko ubutegetsi bwavuyeho, ubu twasubira muri Siriya.
Kuri uyu wa kabiri ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba irangajwe imbere na Hayat Tahrir al-Sham ryatangaje minisitiri w'intebe w'agateganyo, ariko ntiriratangaza gahunda yazo irambuye y'imitegekere ya Siriya. Hagati aho imbere mu gihugu abaturage barimo n'abameze nka Etinesh bagishakisha abavandimwe babo bafunzwe bakomeje kwishimira ukuri gushya, ariko Siriya itagengwa na Assad. Etinesh ati numiwe, ibi ni inzozi, ubutegetsi bwavuyeho, nta ngabo za Siriya zikiri ahantu hose, abantu barimo kurizwa n'ibyishimo ntiwabyumva, kandi twese dutegereje amakuru y'abavandimwe bacu. Benshi mu banyasiriya bafite nibura umuntu wabo wafunzwe. Kugeza isaa 6 z'amanywa yo kuwa mbere i Damasi nta gakuru Etinesh yari yakamenye ka mubyara we. Yabwiye Ijwi ry'Amerika serivisi y'ikimandarini ko azamara ikindi cyumweru amushakisha mbere yo gusubira iwabo i Dara. Urakoze Temistokle Mutijima. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden witegura guhererekanya ubutegetsi na perezida watowe Donald Trump harimo arakora ibishoboka byose kugira ngo ashyireho abacamanza benshi bashoboka bo ku rwego rw'igihugu mbere y'uko ava ku butegetsi ku itariki 20 z'ukwezi gutaha. Toma Kamirindi arashaka gusiga umurage nk'uko Perezida Donald Trump yanditse uwe muri manda ye ya mbere yabaye kuva mu 2017 kugera mu 2021. Muri icyo gihe Trump yinjije muri uru rukiko rw'ikirenga rwafashe icyemezo cyo mu 2022 abacamanza 3 bari mu banyamerika bagendera ku matwara y'abakurambere nko kuri iki kibazo cyo gukuramo inda tuvuge. Basanzemo abandi 3 binjijwemo n'abandi baperezida b'abarepublikani, baba 6 bafite amatwara amwe y'abakurambere ku bacamanza 9 bagize urukiko rw'ikirenga. Uru rukiko rufata ibyemezo ku bwiganze bw'abacamanza barwo. Ururiho ubu rero ruzandika amateka azamara imyaka n'imyaka. Uretse bariya 3 yinjije mu rukiko rw'ikirenga muri manda ye ya mbere, Perezida Trump yashyize kandi mu zindi nkiko zo ku rwego rw'igihugu abandi bacamanza 231 bose bemejwe na Sena, bose hamwe rero babaye 234. Naho Perezida Biden muri iyi manda ye amaze kwemererwa na Sena abacamanza bo ku rwego rw'igihugu 232. Hafi ya 2 kuri 3 n'abategarugori, barimo umwiraburakazi wa mbere na mbere mu mateka y'igihugu yashyize mu rw'ikirenga Ketanji Brown Jackson. Muri rusange Biden yihatiye guhitamo abacamanza bo mu bice bidafite ubwiganze mu baturage. Muri iyi minsi abakandida b'abacamanza 11 be bari ku meza ya Sena kugira ngo ibemeze. Hiyongeraho indi myanya 34 nayo itegereje kwinjiramo abacamanza bashyashya. Mbere y'itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha kandi hari n'indi byibura 10 ishobora kuzaboneka. Ababikurikiranira hafi basanga abademokrate bo mu ishyaka rya Biden batazabona umwanya uhagije mbere y'uko Perezida Trump atangira imirimo ye. Ariko mu itangazo yashyize ahagaragara, umukuru wabo muri Sena Chuck Schumer aragira ati tuzashyiramo benshi bishoboka. Naho perezida watowe Trump ku mbuga nkoranyambaga ati Sena ikwiye kubihagarika. Mu gihe cy'inzibacyuho cyakurikiye amatora yatsinzwe mu 2020, Trump yabashije kwinjiza abacamanza 14 mu nkiko zo ku rwego rw'igihugu. Muri make izi nkiko zo ku rwego rw'igihugu nazo ni isibaniro hagati y'abarepublikani n'abademokrate, kuko ziha igihugu umurongo wo mu gihe kirambye mu ngengamatwara za politiki n'ubuzima bwa rubanda bwa buri munsi, nko ku burenganzira bwo gukuramo inda. Abacamanza bo ku rwego rw'igihugu ni bamwe mu baha Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurongo izagenderaho imyaka n'imyaka iri imbere. Muri iki gihe bararenga 1,700 kuva hasi kugera hejuru, ni ukuvuga mu nkiko z'uturere tw'ubucamanza twibanze, mu nkiko z'ubujurire no mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu rurimo abacamanza 9. Itegeko nshinga rivuga ko abacamanza bo ku rwego rw'igihugu bashyirwaho na Perezida wa Repubulika bagatangira imirimo yabo ari uko babanje kwemezwa na Sena. Baguma mu kazi ubuzima bwabo bwose. Bavamo kubera urupfu, kwegura cyangwa gusezererwa n'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress binyuze mu kirego cyitwa impeachment.
usibye guca imanza ku makimbirane y'itegeko nshinga n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu, bafata ibyemezo no ku bindi bintu byinshi bifite ingaruka ku buzima bw'umuturage bwa buri munsi. Urugero, mwakurikiye ikibazo cyabaye mu gihe cy'amatora arangiye ku burenganzira bw'umugore bwo gukuramo inda ku bushake biramutse bibaye ngombwa. Mu kwezi kwa mbere 1973 urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka ryinjiye mu mateka y'igihugu ku izina Roe Wade, ryemeza ko ubu burenganzira bwo gukuramo inda burengerwa n'itegeko nshinga ry'igihugu. Nyuma y'imyaka 49 abacamanza bafashe uyu mwanzuro ntibari bakiriho. Bityo mu kwezi kwa gatandatu 2022 abarurimo ubungubu baragisheshe, bavuga ko ntaho uburenganzira bwo gukuramo inda bwanditse mu itegeko nshinga ry'igihugu. Basobanuye ko leta zigize igihugu arizo zifite ububasha bwo kwishyiriraho amategeko agenga ibyo gukuramo inda, ko guverinoma yo ku rwego rw'igihugu itagomba kubyivangamo. Byateje impaka ndende cyane mu banyapolitiki, mu baharanira uburenganzira bwa muntu no muri rubanda. Bakoze imyigaragambyo y'agatangaza yo kubyamagana mu gihugu cyose. Ibipimo byakurikiyeho byerekanye ko abaturage 52% bemeza ko ari intambwe isubira inyuma, naho 31% bavuze ko ari intambwe ijya imbere. Gusa rero itegeko ni itegeko, kandi ibyemezo by'inkiko nabyo ni amategeko, by'umwihariko iby'urw'ikirenga ni ndakuka. Urakoze Toma Kamirindi. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: utega inyamaswa ayitega itaraza. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho murakoma, muraho aho muri hose, muze twumva amakuru kuri radiyo yacu, ijwi rya rwa mudenderwa mudereri, ndagasharishari kashirangabo kamazima kano kurimbura, ningero utizimba mu kirago nibutse amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa 10 n'agakene ko bahundu umugabo ye. Ngo basore n'inkumi mbirubyiruko, abana n'abasaza turabazirikana, waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho murakoma, muraho aho muri hose, muze twumva amakuru kuri radiyo yacu.